Haleluya. Ndasubiye kubaramutsa bene data bakunzi aho muri hose ku isi yose. Izina ry'umwami wacu Yesu Kristo nirihabwe icubahiro. Nizere ko mwese mukomeye kandi ndashimiye Imana yongeye kuduha uyu mwanya kugira ngo dusubire tuganire ku ijambo ry'Imana. Imana ishimwe. Reka dusenge. Data mu izina rya Yesu turagushimiye kuko utwemereye guhumeka, twemereye kuba tukiriho mwami kugira ngo dushime izina ryawe. Data ndakwinginze ngo bane nanje muri aya masaha ngomba kuvugana n'ubwoko bwawe. Ndakwinginze mwami Yesu Kristo ngo ukorane nanje kandi Yesu uganirize ubwoko bwawe. Urakoze Mana utugire neza, cyo ntesheje agaciro ni Satani n'ibikorwa byiwe byose mu izina rya Yesu Kristo. Sabye ubushobozi bwawe mwami bwa mpwemu yera ngo bushigikire kino gikorwa kandi umuntu wese yumvira ijambo mwami Yesu rimbwice muri mufashije uzobukoze. Ni mu izina ryawe ryera Yesu ndabisabye, amena. Muri kumwe na Françoise Habonayo. Ndashimiye Imana kuko Imana yamidufitiye ibyo kutugaburira iminsi yose. Uyu munsi rero nje kuganira namwe ku kintu cerekeye kumvira Imana. Kumvira Imana ni ijambo twese tumenyereye. Kumvira Imana ni ijambo risobanutse. Rero iyo umuntu yumviye Imana ingaruka iba nziza. Ariko iyo umuntu yanse kuyumvira naho ingaruka yiwe iba mbi. Iyo umuntu yumviye Imana akira igihano. Tuvuge nk'igihano cari kiri imbere yiwe, Imana irakimurenganishije. Kuko iminsi yose Imana yamitubwira ati ntukakore iki canke nukora iki. Rero iyo umuntu agiye yumvira Imana bimubera vyiza. Ariko iyo atumviye Imana naho biba bimubereye bibi cane. Dusome ijambo ry'Imana ari mu gitabo ca Mika. Igitabo ca Mika igice n'icindwi ku murongo, turahera hariya ku murongo w'indwi nyene. Haravuga ngo ariko jeho nzohanga amaso uhoraho, nzokwitega Imana y'agakiza kanje, Imana yanje izonyumva. Ewe mwasi wanje ntacu nyigamba, ninatemba nzovyuka, ninicara mu mwijima uhoraho azombera umuco. Nzokwihanganira ishavu ry'uhoraho kuko namugararije, gushitsa aho azomburanira akantsindira, azonsohokana anshikane mu muco, nanje nzokwitegereza ukugororoka kwiwe. Imana idufashe. Niri jambo nshuti zanje nagomba ko tuganira ko. Iri jambo ni Mika yarivuze, ariko aravuga ku vyizigiro vy'umuntu yihanye. Hariho ivyizigiro ku muntu yihana. Hariho ivyizigiro ku muntu yihana, ariko umuntu atihana haba hasigaye ko yihanganira igihano. Ku murongo w'indwi aha twabonye ngo jeho nzohanga amaso uhoraho, ngo nzokwitega Imana y'agakiza kanje. Birashoboka mwene data ukaba uri mu bibazo wumva ko ata wundi muntu yobigukuramwo atari data wo mwijuru wenyene. Hari igihe umuntu aba afise inshuti yovuga ati naka iki kibazo canje azokimarira kubera yuko arafise uburyo bwo kubimarira. Canke nawe ukavuga uti ntaco ndafise umukozi w'Imana naka azonsengera bizogenda neza. Canke ukavuga uti nzogerageza jewe narize ndazi strategie nyinshi nokoresha ibi bintu bikagenda neza. Ariko reka ndakubwire, iyo igihe c'ingwane caje meme ivyo wari wizigiye byose nta na kimwe kigenda. Nta na kimwe kigenda, ubwenge wari wishimiye burahera, amadiplome wari ufise akazi ukakabura, canke bakaronka ukabura amafaranga, canke wayaronka na nyamafaranga ntihagire ikintu bikuviramwo. Ivyo ni ibintu bigenda birashika mu buzima. Rero uyu mukozi w'Imana Mika yaravuze ati ngo Imana yanje izonyumva. Nshuti umve nkubwire, ntukishimira abahambaye, ntukishimira ubumenyi bw'iwawe, ariko wige kuba inshuti y'Imana.
wize kuba inshuti y'Imana uzokwiga kuganira nayo mu masengesho, mu kuyizera, mu kuyishyira ku mutima wawe wose, ikubwiye akantu kariya nawe ugakora. Imana ishimwe. Uko niko kuyizigira, ikavuga nawe ukumva, ikakubwira nawe ugakora. Haleluya. Imana yanje izonyumva. Niwagira ibibazo bikurengeye, reka kweraguza amaso ku bantu, eraguza ku Mana. Imana ishimwe. Narigeze kubashingira intahe igihe kimwe, nagomba gusohora igitabo canje ca mbere, ngiye muri imprimeri bansaba amafaranga menshi cyane, kandi nanje nari narahangayitse. Hanyuma rero ngiye ahandi hantu bansaba nkaho mbona umenga ibeye ntaco irakwiye, ariko kubera byari ibitabo byinshi bansabira miliyoni 3, kandi ico gihe yari amahera menshi kuri jewe. Rero ndavuga nti aya mahera ndayakura hehe? Kandi bavuga ati ejo uvuguzanye avance miliyoni nunu icyo gihe umega natanga miliyoni 1,700,000 arenga na 50 mengo. Ariko urumva ibyo byose uwo mugoroba naco ndayakura hehe? Ariko ndabemeza nti emwe jewe jo ndayazana. Niho shitse muhira narahagiye, ntangura guharura imifuko y'abatunzi, ntangura guharura nakara yafise yompa, nanaka yompa, nanaka. Mu mutwe wanje mparura abatunzi benshi mfise, ndabeganije ayo mahera yari makeyi cyane boyampaye. Ariko ndashima Imana, umutware wanje arambwira ati reka guharura imifuko y'abatunzi, harura Yesu yaguhamagaye. Ati bari ubona naho baba yafise, uzoguha menshi azoguha 50,000, canke ahazoba yarengeje ubundi azoguha 5. Ati kujya ubabona kujya ayo mafaranga ntashaka kuvamo. Kandi kweri mbona nivyo. Aranambya n'ikintu ati kandi ikindi naco niyo bagusaba ideni, bambe niyo bokugurana bakubaza bati uzoyansubiza gute, nyereka ingene uzoyatanga. Nca numva kweri ibyo bintu biransinze. Nca ndavuga nti rero Mana, jewe ico nzi nuko ushoboye. Nca niga wa muririmbyi niwe yavuze ngo urashobora, ndabizi naho ntazi kugenza. Nca mpagararaho nyene mvuga nti Mwami Yesu, nukuri urashoboye, nsinzi kubigenza, ariko ejo mu gatondo ndazi ko nzoba mfise ibahashi ikwiye nshira bari abantu bo muri imprimeri bakampa ibitabo. Yesu nahabwa icubahiro. Hanyuma uyo mwanya urumva ko byo kwiyumvira kuja kubaza naka umugabo aba barabifuse mu mutwe, nyumva nyene nta kundi. Kandi nawe nananyemere yuko aza kumpa na makeya. We wambariye ati iyo Mana yaguhamagaye genda uyibaze. Ndibuka uwo munsi nca njyama ku gitanda, nubitse umutima ku gitanda, ndavuga nti Mana, sinzi uko bigenza, ibi bitabo nabikoresheje bingoye, Satani yarabigwanije, none gushika n'izi saha nazo Mana bavuze yuko ejo nshobora kubironka. None rero Yesu, ibi bintu binkorere, uri Imana ushoboye, urashobora, ndabizi naho ntazo kugenza. Kandi ryamira njyamye, avuye ku kazi aca arambwira ati bite kujyanye? Nego ti none ya mafaranga wayaronse? Ndavuga nti ndacarindira Imana. Ndabona akuye mu mufuko wa envelope angirira gutya, aranterera. Yesu Kristo, ndashima Imana maze kuyaronka, mbona kwa kundi nyene nari ndayakeneye muri iyo envelope nyene. Bukeye mu gatondo nca ndayatwara, ndakengurukira Imana. Sinari mboni yava ni yaje, ariko data wo mwijoro abazi ingene bimeze, abazi inzira. Haleluya, Imana ishimwe. Nagomba kuvuga iki? Nimukishimira abantu, ntukishimira abantu, ntugaharura imifuko y'abantu, ntugaharure ngo naka. Oya, kubera yuko nawe uko bifise ni abandi baravuze ati birunze biharuye. Data ariko agize icyo avuga, data umuntu wese acakora.
imana ivuze ntawe utokora, imana ishimwe. hama rero nariko navuga kuri iri jambo ngo imana izonyumva. Nawe mwene data witega imana izokumva, ngo ariko jeho nzohanga amaso uhoraho, nzokwitega imana y'agakiza kanje, imana yanje izonyumva. Ndakwifuriza mwene data uri kurankurikira guhanga amaso mu ijuru. Imana irumva, imana irishura, bijya ubona ko bidashoboka, nukuri data arabishoboye. Haleluya. Umurongo w'9 haravuga ngo nzokwihanganira ishavu ry'uhoraho kuko namugararije gushitsa aho azomburanira akansindira. Azonsohokana anshikane mu muco, nanje nzokwitegereza ukugororoka kwiwe. Kristo Yesu nahabwa icubahiro. Aha naho tubonye ngo nzokwihanganira ishavu ry'uhoraho. Nshuti umve nkubarire, ukabona bikunaniye kumvira imana, ukabona bikunaniye imana ikavuga ati aha hantu ntuhace, hanyuma nawe ukahaca. Hariya yakubujije ukahaca, uzohurirayo n'ukuboko kw'imana. Rero uko kuboko kw'imana nimwahurirayo, ndakubwire rero, ndakubwira inama uko uzoca ubigenza. Uzoce wihanganira uko kuboko, ukihanganire. Niba ari ingwara muzohurirayo, uzihanganire, kandi uzihanganire usenga utewe mana ngirira imbabazi, nije nacumuye kuko nase kukumvira. Ewe mana ntabara, ewe mana nkura ahantu, ewe mana ndagutabaje. Utakambe wihana kandi wihanganira ishavu ry'uhoraho. Ngo nzokwihanganira ishavu ry'uhoraho, ngo kuko namugararije. Abagararije imana hari ishavu ry'uhoraho. Natwe rero niba waragararije imana, uze wihanganira ishavu ryiwe, ngo gushitsa aho azomburanira akansindira. Imana ishimwe. Urindire ugutsinda kw'imana. Haleluya. Urindire ugutsindanishirizwa kw'imana. Urindire hamwe no gusenga imana, hamwe no kwinginga imana, hamwe no kwemera icaha cawe. Urindire imana igira imbabazi, izogutabara. Jambo ry'Imana riravuze ngo iki? Ngo gushitsa aho azomburanira akansindira. Usenge gushitsa aho imana ikuburanira ikagutsindira. Haleluya. Imana iza ibikora. Imana ihora ibikora. Iyo imana ibonye ko umuntu yamenetse imbere y'Imana, ukameneka ugasanzara imbere y'Imana, nukuri imana ihora ibikora nk'uko iri jambo ry'Imana rivuze. ngo gushitsaho azomburanira akansindira, kandi ngo azonsohokana anshikane mu muco, nanje nzokwitegereza ukugororoka kwiwe. Yesu nashimwe. Ibi ni ibyizigiro by'umuntu yihana. Yesu nahabwa icubahiro. Aha ndiko ndabwira umuntu yacumuye kuhoraho, umuntu abona ko yavuye mu nzira y'Imana, umuntu abona ko muri we atavyizigira agifise byo mu Mana. Wemere icaha cawe, wihane, urindire Imana gushitsa izokugirira imbabazi. Bene data, ndagomba nongenda bibutse ngo nitugakine n'Imana, Imana ntikinishwe. Oya. Hariho umugani bakunda guca mu Kirundi ngo ugomba gukira imvura arayirindira. Nukuvuga ngo nawe niba ugomba gukira igihano c'Imana, kora nk'uko ikubariye. Ariko ntugatera akagera Imana. Imana ntitegwa akagere. Nuko uko bimeze kose, data wa twese twizigiye ni Imana y'ububasha, ni Imana y'ubushobozi, ni umwami agira neza. Ico yakubujije ukireke. Nivyo vyiza kugira ngo dushishikare tuba abakunzi b'Imana. Hanyuma aha turabona yuko ngo hariho ivyizigiro vy'uwihanye by'ukuri.
sindabizi icaha cakunaniye guheba, sindabizi, ariko ico caha ko kimeze kose rambarara imbere y'Imana iracaharira. Ariko niwaguma ukora uko Imana yakubujije naho nyene wige kwihanganira igihano ciwe kuko kitazobura kuza. Rero nagomba kubwira bene data bafise ico Imana yababwiye. Wowe ufise ico Imana yakubwiye, wowe ufise ubutumwa Imana yakubariye guha abantu, ndakubwira inama mwene data, ntiwikwegera igihano c'Imana, kora uko Imana yakubariye, kora uko Imana yakubariye. Ndabizi si vyoroshe abantu mukunda gutumwa n'Imana, ndabizi si vyoroshe. Hari igihe Imana ikagutuma amajambo agoye, hanyuma nawe ukagira ubwoba uti mbega ibi bintu ndabigenza gute, ndabivuga ngo iki, ninabivuga barantera amabuye. Yesu we, bazoya gutera irya mbere uzobabara, ariko irya kabiri ntuzoshaka kubabara, uzaba waramenyereye amabuye nta kibazo. Rero mwene data ndakugira inama ngo uhagarare magabo, uko Imana yagutumye uhagarare magabo, ivyo Imana yakubariye ubihagararemwo neza, ubu umuntu yumvira Imana kandi akora nk'uko Imana ishaka. Haleluya. Muri iyi minsi iheze hari ikintu cambayeko. Imana yantumye message, hanyuma impaye iyo message ndavuga nti baba wende no yanditse subira ni nayo nabonye mbere. Nca ndabibwira bene data bamwe, wenda bibwiye wese agacambare ngo nindabivuge, wone nsubiye ngo nindabivuga, ndavuga nti hehehe ni mwami Yesu, ni jewe nambaye umubiri nkubise ndababara, ariko nca ndigumira ngaho gusa nkirindiriye gusa ingene Imana izoma kubivuga. Niho rero ijoro rimwe rero naca ndota, ijoro ndota ngo mbona ngo nashonye impuzu, hanyuma rero iyo mpuzu ngo ndayishona, hanyuma mbona sinaheje kwikunja hasi. Hanyuma bambaye ngo ndayambare, urumva sinashaka kuyambara kandi hasi dakunje. Nongera mbona kandi ngo ngiye ahantu ngo mu rubanza, nabona umenga ni mu munsi mukuru. Muri uyo munsi mukuru rero ngo byasaba ko umuntu aba afise donc carte d'invitation canke icerekana ko bagutumiye. Hama rero mbonye rero bantumiye ngo ubwo butumire rero ngo bwari mu telefone, ni nka kwa kundi tuvuge ugomba kuja ahantu ugura biye, ugura itike. Hariho abantu bagura itike bakayigumiza mu telefone canke naho ukayisohora ukayishira ku rupapuro, hanyuma ugiye ahantu ukayerekana ku rupapuro canke naho ukayerekana ku telefone. Rero urumva ubwo butumwa rero nari ndabufise, ngo ariko rero nkabona ngo buri muri telefone. Hama rero ngo ngiye kuri urwo rubanza canke nabona umenga ni urubanza, handi nkabona umenga ni seminaire canke igikorane, nabone nkaho ngiye nshitse kw'irembo hariho abantu batangura kuraba ko mufise, donc ufise iyo invitation canke ufise iyo tike canke ufise ico gikaratasi cemeza ko bagutumiye vy'ukuri. Hama rero mbona rero nanje ngo nari ndagifise mu telefone, ngo mu telefone hahandi mvuga ukamwereka utengiye teraba, tuvuge ni nk'ahandi uri kuragenda ubereka uti heraba naguze itike. Hanyuma rero abo bantu bari aho kw'irembo bari abagabo babiri, numva baravuze ngo ngo iri ni kosa rikomeye, ngo rikomeye cyane, ngo ni kosa rikomeye gose, ngo kandi ngo bakristo ngo benshi, ngo n'abakozi Imana benshi ngo bakunda kurikora, ngo kandi iri ni kosa rishaka kujana umuntu mu munyororo. Mwami we, ndagira ubwoba nti Mana yanje ikosa ryiki? Hama baca bavuga ngo ikosa ngo kugira ngo ufite iyi tike uyigumiza mu telefone yawe, ngo ibi bintu birahanwa.
niko yambwiye ngo none ngo nari nkwiye kuba nayikuyeho mu telefone mbega bavuga gute nkayisohora mu mashini nkatwara urukaratasi nkagwerekana. Ambwiye gutyo numva nyene ngize ubwoba, ariko urumva abo bari abantu bari ku muryango, hari tutaregera umuryango w'iyo ntuzenya w'iyo sale twinjiramwo. Hama rero mugabo none ngire gute? Bati nta kundi, ati basi, ati rengana we ugende, ati kumbe ni washika hariya ku muryango barakwemera ko winjira. Baca bambwira ati natwe dusige turasenga. Turasiga turasenga Imana kumbure bo kugira imbabazi akakore kukinjira. Ambwiye ngo dusige turasenga. Numva nti nande gasha ninashika hariya bagakontorora bagasaga iri mu telefone, kandi ko amaze kumbwira ati iki ni icaha gisha guhanwa, niyo baca banjana bakamfunga naho ntaya nisishaka kwigereza ko iyi risk ntayo mfata. Nca ndasubira inyuma, nca ndabaza nti none iki gihorane kizohera ryari? Aca arambwira ati yuko kizohera nka dimanche soir. Hama rero ambwiye gutyo, aho nabona uwo munsi nabona umenga hari nka vendredi. Hama rero nca ndavuga nti aha okay, reka nsubira inyuma, basi nzopfuma ngaruka ejo samedi nzo kwinjira muri ico gikorane umwanya nsigaje. Nca ndikangura bene data, nikanguye niho rero naca nsenga nti Mana yera, ibi bintu nibiki? Dasabye mpishuri ibi bintu nibiki? Iri kosa rishaka kujana abakristo, ikosa rigeranywe n'umuntu nkaho umenga bamujana mu mpimba kubera iri kosa abakristo bakwana ikosa nyabaki. None kugira nani mu telefone nibibi? Ariko Imana irambye atoyaye, ati kosa abakristo bakora niri, ati kuriya wabonye iriya mpuzu yawe wari wayikoze neza mugabo hari aho utahejeje. Nibiki? Imana irambye ati bigeranywa na bwa butumwa ufise. Imana yakubwiye ngo ubuha abantu mugabo waratinye uzura buha bake bake, nukuvuga ngo nturaheza. Kandi acarambye ati iyo niyo ya kimwe uhejeje kubona bakubariye bati kiri mu telefone yawe ntiwagisohoye, uragifise, waramaze gukora ubwo butumwa, waramaze kubyegeranya, waramaze gukora audio yabwo mugabo wase kwishira kuri YouTube ngo abantu bose babisome nkuko wahora ubigenza. Ati iri ni kosa ribi cyane, kugomba kunyegeza message Imana yaguhaye ngo uri kuratinya. Iri ni kosa ribi gose abantu b'Imana bakora. Amaze kumbwira gutyo, kumishura gutyo, nti Yesu numbabarire. Uyo munsi niho naciye ngenda gutanga ubwo butumwa kuri YouTube. Nijya ntahe mwabonye nayishizeko nayihawe lo 14 z'ukwicenda mugabo nayishizeko mu kwica mumengo. Nukuvuga ngo nari natinya kwitanga, nkaza ndayiha umwe wese mu bagenzi, kuko urumva hari gihe utanga ibintu abantu donc ori yo kwakira ukabona bakusubije amajambo mabi bikakublessa. Ariko naciye mvuga nti mwizina rya Yesu biragashira, bagombe bahaguruka ari isi yose, dati cazomba cyose nzokivuga. Cadavuga nti Mana ibobasha, mwizina rya Yesu ungirira imbabazi, umbabarire. Candagenda candayitanga. Yesu nashimwe. Rero nagomba kubwira bene data mwese, umve ndababarire bakunzi, ukaba ufise ikintu Imana yakubwiye, ntutinye pfuma wihagarara kuhumirize, nibagutera amabuye ntuzopfa, nibazunguruka rimwe kabiri gatatu kavuga uvuge, kuko Imana yitaye kubakira, ntiyitaye kubahona, yitaye kubakira. Haraho wokiza numwe, haraho wotabara numwe, agakira, agahindukirira Imana akabaho. Imana ishimwe. Ndiko ndabwira bene data, abakozi b'Imana, mufise amabanga mwabwiwe n'Imana, mufise ibyo bwahishuriwe n'Imana, mukabinyegeza. Reka kubinyegeza, reka gutinyirira umubiri ngo baragutuka nibagutuke. Niba gutuke nta kibazo.
hariho n'ubundi muntu nabonye yanditse kuri YouTube ndavuga muri commentaire ndavuga ariko ntaco ko nta Mana yavuganye nawe ngo nibyo wivugira byo mu mutwe wawe ntaco bitwaye ubukira arakira ubutabyemeye nawe ntaco ariko ubukira akire Yesu nashimwe Yesu arakugomba mwene data naho wicaye aho Yesu arakugomba aragomba ko wumva ibi aragomba ko usobanukirwa ibi none rero hari amabanga menshi Imana yahishuye iha abakozi bayo ariko bagatinyira amagara yabo mwene data wowe utinyira amagara yawe ugatinyira ngo barantuka ugatinyira ngo baranyica ugatinyira mu izina rya Yesu ndakuburiye utaraja mu gihano c'Imana ugurura akanwa kawe umvuge bagomba bavuga ati uri umusazi ntaco uko bagutuka siko buzobubaye ibyo bakubariye ariko uvuga ivyo Imana yakubwiye nanje naciye nihuta navuze nti none uyu mukutano umara iminsi ngahe naciye nihuta kugira ngo iyo periode ntihere ntaratanga ubwo butumwa ntahava ngirwa ko ni igihano Imana dufashe none namwe inshuti zanje n'aya majambo ndiko navuga ushobora kuba waranyegeje ubutumwa bw'Imana ushobora kuba waranse gutanga iby'Imana yakubwiye ihane ataraho naho nguyu umurongo witegure kwihanganira ishavu ry'Imana kuko bitazoteba niba Yesu yakubwiye ngo haguruka semerera mu ibarabara gendera babwira ukunuko genda mu isoko babwira ukunuko senga Imana umunsi umwe ucuvyuka ugenda usemerere kwa kuri data yakubarira hanyuma utahe bukeye usubire uti Imana numfuke mu izina rya Yesu uca ugenda usemerere uko data yakubariye uheze witandukanye n'Imana mwene data ndiko ndakubwira kubw'imbabazi z'Imana iri jambire igihano c'Imana ntuzogikira nshuti mukozi w'Imana pasiteri mwene data muvuga butumwa musenzi ntukanyegeze message Imana yaguhaye Imana yaguhaye message ngushira abantu genda ubabwire niba hari ikintu ubona Imana yakubwiye ukabona abandi bashishikara bagwicako babwira uti yamara je Imana yarambwiye iki kintu Imana yarakimpishuriye iki kintu Imana yarambwiye ko kimeze uko bo vyumva batovyumva ariko wewe wikize n'aya majambo nagomba kuganira namwe twige kumvira Imana wewe uvuga ubutumwa wige kumvira Imana uvuga ico Imana yakubariye nawe wumva ubwirwa ubutumwa bwiza wemere gukora nk'uko Imana ivuze wumvira imburi y'Imana nuko Imana ibahezagire mwese n'aya majambo data mayengo dusangire namwe abayumvise mwese Imana ibahumugisha iyi nimero ni +46 768 0065 46 kandi ishene tuvugira ko ni shene habonayo Imana ibahezagire data ndagushima kubw'ubutumwa mpaye ndakwinginze mu izina ryawe gera Kristo guhezagire mwene data wese abwumvise bumuhindure kandi bugiraho umushikanye mu izina ryawe gera Yesu amen haleluya.